amagorwa y'ikivumva abarundi bagowe muri no misi canke naho kwigwara bigarukako. Mugabo ikibaje rero ni ingene tubona uburongozi buguma bwigenza n'ingene n'ibihari ukabona yuko tudahinduye zo ngendo turashikayo. Ubwa mbere ahari uburongozi bukomeye haba rigueur mu kurikiza amategeko, kubaha amategeko, akarorero ko kubaha amategeko bizokugora kuja kubwira abandi uburi mushikiranganje canke uri president ngo ubaha amategeko nawe gwego hejuru vyakunaniye. Aho taduhera he kwibwirizwa shingiro barahirira déclaration de bien kwerekana amatungo nkico kidakogwa mugato kuva ku gihugu ari ibintu bisanzwe ivyo bujyana kamara amazi kuri vya leadership ni ikintu bita charisage donc habit de biens sociaux. Aho ibikoresho vya leta usanga bariko barabikoresha atacamira. Tubana imwe ngo hariho ngo imirima y'abategetsi ngiraha na hariya ugasanga bamwe bo ni za DPAye bakubitigwa kwinyira muri iyo mirima imbere kuja kuraba ibikorwa by'akazi byabo. Ibi vyose vyatangajwe na Faustin Ndikumana mukaza kubikurikirana mu makuru mwidonido. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira ku bamwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Bino mwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye gusa cyane bikuru tukaza kugaruka ku majambo yatangajwe na Faustin Ndikumana arongoye Parsem. Amajambo umukuru w'ishiramwe Parsem ryishinzwe kugwanya igiturire Faustin Ndikumana yerutse kuvuga na amajambo ahambaye cyane. Yishimikije amajambo y'umuganwa Rudoviko rwa Gasore aho yagira ati ahatagira ubukuru nyabwo nta majambo rashoboka. Faustin Ndikumana yerekana ingero Burundi bugeze habi kubera kubura ubukuru nyabwo. Mu gace ka mbere Faustin Ndikumana muraza kumviriza atwereka ko twishwe n'intwari tuba amategeko kuva ku bategetsi bo hejuru cyane. Atwereka kandi ingene intwari gendera mu binyoma ikanka kwemanga uko ibintu vyifashe mu gihugu. Aho kandi aza no kutwereka ingene intwari hari yama irondera ivyitwazo bidafashe vyo gusiguza ivyananiye. Faustin Ndikumana gasaba intwaro kwemanga ko vyaye. Sivyo gusa kandi kuko mu majambo muza kumviriza murano makuru Faustin Ndikumana rongo ishiramwe Parsem abandanya kwerekana ingene intwaro mbiri mu Burundi dashobora kutujana mu iterambere. Uti mu bintu biranga intwaro mbi hano Faustin Ndikumana araza kwerekanamo ibintu bibiri bihambaye cyane. Icambere harimwo ubutegetsi butubaha amatungo y'igihugu. Abategetsi bakayakoresha ivyabo ko bishakiye. Agatanga n'akarorero k'abategetsi bishura hejuru ngo nibo barimye bakarorero naho kumbe bakoresha uburyo bwa leta. Ba DPAye usanga bategerezwa kuzindukira mu mirima y'abakuru imbere yo kuja kurangura amabanga bajejwe. Ifumbire usanga iherera muri abo bakuru. Imodoka za leta n'igitoro ca leta gerera mu mirima y'abakuru. Faustin Ndikumana akavuga ko ivyo bintu ari ugonyanga amategeko agasaba abo bategetsi bashaka kwiyemera ngo nabaremye ko bakoresha uburyo bwabo gusa. Ikigera kabiri kandi Faustin Ndikumana yagarutse ko ni intwaro izina impinduka ataho zigera zishika ahubwo zisubiza inyuma igihugu. Hanagatanga uburorero bwinshi. Utiyambono y'umwaka w'ibihumbi 2025 abaziyo yahereye mu gihe tuza turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Impinduka mu mashure zasubije inyuma bumenyi ibinyoma byo mu Butare ngo batoye Butare bwa Nikeri ngo nta cavuyemwo ngo batoye Tererare nta cavuyemwo. Ejo boni ngo batoye Butare bwanyegejwe mu Kirundo aho hose Faustin Ndikumana arahebuza abarundi ko atakizovamwo. Akavuga kandi ingene intwaro yananiwe kuzana impinduka mu mashiramwe ya leta none nka yose akabageze habi cyane akavugamwo Sosumo Onateri ndetse n'izindi. Nubundi burorero bw'ingene intwaro yananiwe vyinshi byose Faustin Ndikumana akababishikirije muri ano majambo mureke tumwumvirize. Igihugu aho kigeze no munsi mu by'ubukene no ku aho nabi cyane no kugira gute ntawe bigarukako. Amagorwa y'ikivumva abarundi bagowe muri no misi cyane naho kwigwara bigarukako. Mugabo ikibaje rero ni ingene tubona
uburongozi buguma bwigenza n'ingene n'ibihari ukabona yuko tudahinduye izo ngendo turashikayo. Ubwa mbere ahari uburongozi bukomeye haba rigueur mu gukurikiza amategeko, kubaha amategeko. Akarorero ko kubaha amategeko bizokugora kuja kubwira abandi uburi mushikiranganje canke uri president ngo ubaha amategeko nawe gwego hejuru vyakunaniye. Aho taduhera he kwibwirizwa shingiro barahirira déclaration de bien, kwerekana amatungo nk'ico kidakogwa mbwato kuva ku gihugu ari ibintu bisanzwe ivyo burya nakamara amazi. Ahandi baca bayita haute trahison, j'ose le dire. Ahandi ni haute trahison. Hari ico bita haute cour de justice kiri mwibwiriza shingiro, urwego rukuru rw'ubutungane rushobora gucira imanza n'abantu banga bategetse n'umugani kugira rujeho rwanditse mwibwirizwa shingiro. Itegeko ritandukanya amabanga ya politike n'ay'ubuhiga kugira abantu bashingwe amabanga bashoboye ntiryanditsaho, riri mu kabati. Mugabo indongozi ntizibishoboye, itegeko riranditse rihajya no watugaza ngo tugira turwanye igiturire hevre. Fo kamwe ko tuva ubu haragezaho ibyo gusiga ni nko ku maso tuvuga intuze ubeshi bihagarara. Dushake duhere no hejuru bavyumve kuki igihugu kamembe turabona ngene kirokera aho kigeze. Ica kabiri itegeko rije kurwanya ibiture ryojo ngira ntibacibuka niyo riri nta nubuzi nibiririmwo. Kurwanya igiturire nta mategeko uri kurerekana icavuga abantu ngo bayamenye. Mugabo ngo tugira oya ntibishoboka. Ica kabiri hari ikintu cyo occulter une réalité. Uburongozi buremanga ibintu ngene bimeze. Igihugu kimeze gutyo nshaka kuza kuvuga ngo ibintu byifashe neza, iki discours nta madovize ngo bajya abanyarwanda ngo nta dovize ngo nta dolari bakeneye, igitoro gikeneye ngo abatunzi gusa. Imanga ko vyakunaniye ahubwo hakuza kuvuga ko ivyo bintu bidakenewe. Umushikiranganje w'amagara y'abantu wenyene ejo bundi yavuze yuko incanco zo gukingira raje kugira imbwa ziri abantu ntibapfe samahera agaciro. Nta bantu bose bapfuye. Ujya rucumwera ngo idora ntiyararikeneye. Ujya ubuzima bwa idora ntiyararikeneye ujya riza ubwo rucanco. Iyo miti abagwaye amadiabete amakansara abagize abagwaye ibiki yose ribwiraza mu gihugu izanwa niki. Ujya mwagiro ntiyivuza rero. Aya maskanera amaradio yose dukoresha nibiki byose bizanwa niki. Igitoro umunyagihugu harize ndakeneye kwiyunguruza, ndakeneye isuku rimutwarira ibicafu n'amamundo, ndakeneye abakara ibimuzanira. No vyanse rondera handi. Ikindi ibibazo bije kurondera amabuke misere. Buke misere no kwama urondera ikindi kintu ushaka kuvuga ngo icyo cyagutingura. Ubutare abakoroni barabutunyigije imyaka 60 turi ngaha. Ubwo butare barabutwaye ntiburi mu isi yacu. Imanga ko rero twasamaye buri ngaha mu Burundi turiko turabukoresha neza imanga mugabo so wabukugeje ko yose ntibimbu isi y'u Burundi ngo bayitware tuyifisaha. Burundi riyo buri igitoro kibuze kiri Dar es Salaam tabuze abaja kukizana bikama kwa kundi. Igitoro caje muri Sopebu canyurujwe kigenda mazima yongo vyabagijwe ndi. Gitoro kiruzuye amastation nasa kuja kukiraba. Ico gitoro cuzuye tugasubira mu maplaque yo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ni cyane. Je kwimodoka yanje inwesha go kuwa gatanu kuwa kane. Ubu ko nyanduga ingozi cyane nduga handi. Nina manuka kuwa Mungu imodoka iri apla ndoza ndindira kuwa kane. Kuwa mbere kuwa gatatu nzotonda niki. Mugabo ngo kuma station mwitoro cuzuye. Guverinoma wa mbere mwitoro kiruzuye no vyanse
hari fragrance kicansi kiransi. Umwana umwe ngo hari umuntu ngo yagiye gusabota igitora, ari umuntu twarindiriye batumumenye uwari we, bamwe batubwira ngo ari wagiye gukubuza ngo abantu nibinjiza igitoro mu Burundi. Ninde? Ngo arazwi, ngo yababariwe. Mu biro by'igihugu kubabarira umusaboteri nk'umubabarira gute? Azwi. Kuri vya leadership ni ikintu bita charisage donc habit de biens sociaux. Aho ibikoresho vya leta usanga bariko barabikoresha atacamira. Tubana rimwe ngo hariho ngo imirima y'abategetsi ngo irahana hariya, ugasanga bamwe bo ni za DPAye bakubitirwa kwinjira muri iyo mirima imbere kuja kuraba ibikorwa by'akazi byabo. Ugasanga ca gitoro c'imiduga ya DPAye kiho ciruka kuraba imirima y'abashikiranganje y'abategetsi y'abandi. Nibibonetse bikabaza muri iyo mirima y'ibihangange yiki. Hambwa zova ngo nibo barimye bambire kumba ariko bakoresha ibikoresho vya leta n'ibiki vya leta atacamira. Uri marima akoresha uburyo bwawe uniquement. Canke ibi vyintuze ibi byo mu matora usanga imodoka za leta umengo ibikoresho vya leta. Ico ni kiri kisibije ibikoresho vya leta biriko birapfa vyononekara. Abantu gacabaza kuvuga ngo nibo bambere bakoze ibi, bakaza kubwira abandi ngo ntavyo ngo nibabikore, kandi bizwi neza yuko ibikoresho vya leta ariko ariyo biriko biraja. Ubu n'umurima wa nako n'umurima wa tegetse kanaka, genda directeur de PAI directeur wade twari bigenda ibi confident trebya n'ibikogwa. Ejo kozo bacagitorokiraze ya modoka imaze iminsi rumarimara, ubikoze gucyo n'abandi bacabana ko ariko bikogwa bacabijana mu vyabo. Ahandi ibintu by'uburongozi bibonera ntuze ni ibi vya incapacité de réformer. Incapacité de réformer c'est quoi? No kuvuga gutegura ibintu by'amahinduka ama réforme ukazorindira resultat, no kuvuga ukazorindira amahinduka akamaragirira igihugu ukabura. Kubera iki? Bwa burongozi bwo gushira imbere l'intérêt général ya ma réforme maze biranga. Rikagenda bereke durabi magatoyi Charwaze rurashikanye kuki iyo reforme ntiyaje. Charwaze rurashikanye kuki imodoka ngizo ziraje munyo basanga no kuzigabangana barazigurisha viripi baratwara ya mafre hacagugwa izindi hako byadutwame habirenze. Imodoka baragiye barihereza baragabanya ibiciro bazihanda ngo muri transport abantu baza mpampa ziragera hanyuma haca munyo hacagugwa izindi. Education ije reforme daba ebyinda naho bigeze. Hariso ndikunda beshamo ivya budget programme ngo haraje budget programme iyo reforme urarindire datuzopfubonye ngo tolerance zero arakora ibisiyo cagi turarindire iyo tolerance twarabuze. Igisata cy'ubutare ngo haraje je nari mu Rutana ingoma zivuzwa ngo ibintu biragira bicike muri hari muri 2014 2013 turarindira turabura. Ngo haraje ngo alliance ngo mondare pro sport bwatoye ngo ubutare ngo he ngo zawaga ngo he ngo tererare ngo ngo he ngo turakize ngo gakara mu ibara riraguye. Yaha imurehe ngo turaro amakode mini yahinduke ya mbere yaraje bara reforme yindi hazi yindi ngo amakontra ngo yahora ngo turayahindwe kuva muri 2020 none ahinduwe abarundi bariko bakirira ikawa secteur cafe ngo reforme era Njibana gihembwa bamara imameze n'amezi no kuyivomera no kuyipompa no kuyivyangombwa ipu
zakojere ko hari yanyi ipampa yagiye amazima yongo privatisation des entreprises publiques injo gihugu conyene amashira hamwe cananiwe muri aka karere dora tubitohoza cananiwe nuko amashira hamwe ya leta yarafise ibibazo adaguka raba za sosumiyo zigeze za onatel zandi na za braudi leta ifise nk'itaye zari zikomeza ko zitera zigenda zisubira inyuma ama vision ngo 2026 turi muri 2026 yagiye no. Aya majambo rero muhejeje kumviriza akaba ari amajambo yatangajwe na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem bwo kugwanya igiturire aho yagarukaga ku bivugwa n'abategetsi batandukanye ndetse n'ivyo bamababesha abene gihugu ngaha mu gihugu. Ni mugihe kandi mu yandi makuru ariko haravugwa inyuruzwa rya Corneille Kubwimana yarayanyurujwe ku masanganzira ya Ngozi na Muyinga. Akaba yitwa Kubwimana Corneille yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 ku mutumba wa Kabari zone Musasa komine Kiremba wo mu ntara ya Ngozi yahahora. Ubu akaba ari ntara ya Butanyerera. Yize kuri lycée communale Ruhata section scientifique. Yaruka gushinga urugo ruri mu quartier Kabari mu gisagara ca Masanganzira. Mukazi ka misi yose Corneille Kubwimana yakorera Assurance Sokab nk'umwagenti wayo mu gisagara ca Masanganzira akongera kandi agakorera na Econetireo nk'umwagenti wayo abamwegereye bakavuga ko atavya politike yakunda kubonekamwo ariko kandi bakemeza ko atari umunywanyi wa CNDD FDD. Inyuruzwa rya Corneille Kubwimana hari kwigenikirezo ya gatatu Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 hari ku munsi wa mbere w'indwi isaha 10 n'igice z'umuhingamo. Corneille Kubwimana yari yaje guteramira hasanzwe akorera aho ku Masanganzira muri zone Musasa ya komine Kiremba. Agishika hari umugabo yamuhamagaye amwereka abagabo babiri bari muri kamyonete double cabine yera y'ibiyo bitabona ifise imparate ubusa 533 A aja kubitaba. Akibashikira baciye bamusunikira muri ya modoka numwe yamuhamagaye acarinjira. Corneille yarashoboye guterera telefone ziwa abantu ariko babagabo baciye bazitora imodoka iciriruka. Telefone ya Corneille Kubwimana yaragumye ku murongo WhatsApp kugeza isaha 12:37 kuva ubwo ntarasubira ku murongo. Corneille Kubwimana yari yaje n'imodoka yewe yo mu bwoko bwa voiture Toyota Carina ifise imparati HA5936 imodoka bayitaye ngaho nyene yafatiwe n'ubu nihikiri. Biraboneka ko ngo Corneille Kubwimana yanyurujwe n'iperereza mu ntara ya Butanyerera. Iperereza rikaba rirongowe na Salvatore Horihoze asanzwe yaravuzwe kenshi mu byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ngo birahambaye ko akingira ubuzima bw'uyu muntu nimba afise ivyo amwagiriza akamujana mu butungane tunganirizwayo hako bamufata nubundi nyene mu gisata c'iperereza kuko benshi barazi ko iyo umuntu ashitse mu iperereza ivyo biba bisa ni ivyamaze guhera. Muyandi makuru kandi ariko aravugwa reka tubandanize kubiriko biravugwa mu gihugu ca Kenya mwikambi ya Kakuma. Inzara no kwihebura bitera umutekano muke. Ikambi y'impunzi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya ikihura niyo ngerekana ry'ubusuma. Ivyo biriko biba mu gihe leta ya Kenya hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR bashizeho uburyo bushasha bwo gushira impunzi mu migwi bigatuma bamwe cane abakene bataronka imfashanyo. Mu gicugu cyo ku munsi wa kanushiro wa gatanu amasasu yarumvikanye mu karere ka Kakuma ya kabiri. Amakuru atandukanye akavuga ko abapolisi bariko bakurikirana umugwi w'abasuma bitwaje ibigwanisho bari bivye ibotike y'impunzi. Ababa muri iyo kambi bakavuga ko ubusuma n'ibitero vy'abantu bitwaje ibigwanisho vyatanguye kwiyongera mu mezi aheze haba muri Kakuma canke muri Korobeyi igice ciyongera kuri iyo kambi. Abasuma batwara cane ibidandazwa vy'amaduka, impuzu, ibikoresho vyo mu nzu, amacupa ya gaze canke ibipfungurwa bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi nawe nyene yibwe. Uti baratobaguye uruhome rw'inzu yanje baca barinjira batwara ibintu vyose n'amakaye y'abana banje ntiyasigaye niko yongera ko. Nkuko impunzi nyinshi zibivuga uko kwiyongera ko ubusuma bufitaniye isano no kugabanuka kw'imfashanyo y'ibipfungurwa hamwe n'uburyo bushasha bwo gucamwo imigwi impunzi bwatangujwe muri Ruheshi na leta ya Kenya hamwe na HCR. Uburyo bushasha bushira impunzi mu mice hakurikijwe ukuntu umuntu ari mu ngorane. Abari mu migwi ya mbere
na kabiri bonyene nibo bahabwa imfashanyo ikwiye. Abari mu mici ya gatatu na kane bafatwa ko bafise amikoro abayabaye. Imfashanyo yabo rero yaragabanutse cyane canke irahagarikwa. Ubusuma mu ngo bwarabaye ikibazo ca buri munsi, benshi batagifashwa nta yandi mahitamwo babona, bisigurwa n'umwe mu baserukira abandi. Uti dusaba HCR isubire kwihweza uko yashize mu migwa abantu kandi dufashe twese kumwe kuko twese turi impunzi zikenye, niko abandanya avuga. Abategetsi bakemera ko bagiye gufata ibihano. Igipolisi n'abayobozi b'ikambi bagasaba impunzi gutekana kandi bakiyamiriza cyane ivyaha by'ubusuma. Bakemeza ko bagiye gufata ingingo zikomeye kugira bagarukana umutekano mw'iyo kambi ya Kakuma. Nkuko babandanya babivuga, abagirizwa ngo bazohanwa bikomeye kugira ngo ikambi garukemwe amahoro, niko vyashikirijwe n'abajejwe umutekano. Ikambi ikaba iri mu ngorane zidasanzwe. Ikambi ya Kakuma hamwe niyongeye ko yakorobeyi zirimwe impunzi zirenga 250, abarundi bagera ku 225, ariko igabanuka ry'imfashanyo ryongeye ko ukutaronka akazi n'amahirwe yo kwiteza imbere vyatumye haba umutekamutwe n'amarushwa hagati y'impunzi, bigatuma baba mu bwoba ko amahoro muri iyo kambi yohungabana muri ako karere kenshi gasanzwe kagoye. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufite subscribe canke sabone niba utarafite ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirizwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu za misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.